Angel Di Maria canke Angel Di Maria ni umwe mu bakinyi bakomeye, ni umwe mu bakinyi bubatse amateka akomeye, ariko ni umwe mu bakinyi badahabwa agaciro cane nkuko yayubatse. Ushobora kuba ukurikirana umupira w'amaguru, ushobora kuba mukurikirana kiri muri Real Madrid muri Espagne, Paris Saint-Germain, Manchester United yo mu Bwongereza, ndetse ukamukurikirana no mu gusiga igwa Argentina Albi Celeste, ugashobora kuba wibaza ati ese ubundi Angel Di Maria ni muntu ki? Byose bimwe kandi nshinda gusa ni kimwe, ni ukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo uzohore ukurikirana ibiganiro byinshi bizovuga ku mateka y'abakinyi bamamaye, baba bagikina canke abatagikina, ndetse n'izindi mpano nshasha. Amazina yiwe yose yitwa Angel Fabiano Di Maria Hernandez, ni umukinyi mpuzamahanga w'umunya Argentine, kuri ubu akina umugwi wa Sporting Portugal ndetse no mu gusiga igwa Argentina Albi Celeste. Yavuze itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri mu 1988 avukira Rosario muri Argentina. Apima metero 1 cm 78, yatanguye umupira w'amaguru nk'abigize umwuga, icyo bita periode professionnelle mu 2005. Akina nk'umusatirizi, aca ku mpande, arashobora no gukinishwa iburyo canke ibumoso mu busatirizi, ndetse arashobora no gukina hagati asatiriza mu cyo bita milieu offensif canke attacking midfielder. Rosario 2005-2007. Angel Di Maria canke Angel Di Maria yatanguye gukina umupira w'amaguru mu 2001, aho yakina mu mugwi wa Rosario w'abakiri bato. Umugwi wa Rosario ni umugwi uri mu gisagara canke uri mu mujyi wa Rosario muri Argentina, aho Di Maria asanzwe avuka. Angel Di Maria yatanguye gukina umupira w'amaguru nk'umukinyi wabigize umwuga mu mwaka wa 2005, aho yakina mu mugwi wa Rosario. Mu 2007 Angel Di Maria canke Angel Di Maria yigenje neza mu gikombe c'isi c'abari munsi y'imyaka 20. Ivyo vyatumye aronderwa n'imigwi myinshi, aho maze ashagurwa n'umugwi wa Benfica Lisbonne yo muri Portugal, aho yaguze miliyoni 3 z'amayero. Benfica Lisbonne kuva 2007-2010. Angel Di Maria yigenje neza cyane muri Benfica Lisbonne, aho yabaye umukinyi ngenerwa ko afasha uwo mugwi bikomeye. Inyuma yo kwigenza neza yatanguye kuronderwa n'imigwi ikomeye ku mugabane wa Buraya nka Arsenal mu Bwongereza, Manchester United yo mu Bwongereza, Real Madrid yo muri Espagne, ndetse na AC Milan yo mu Butaliyano. Real Madrid 2010-2014. Itariki 28 z'ukwa 2010 niho Real Madrid yatangaza ko yaguze Angel Di Maria imukura muri Benfica Lisbonne muri Portugal, aho yaguze miliyoni 30 gushika kwa mabonus miliyoni 11 z'amayero. Numva ko yose yaguze miliyoni 41 z'amayero. Itariki 29 z'ukwa 2010 niho Angel Di Maria yakina urukino rwa mbere muri Real Madrid, aho yabaye umwe mu bakinyi ngenderwa ko muri Real Madrid mu myaka 4 yahamaze muri Real Madrid. Abenshi bamwibuka mu 2014, aho yafashije cyane umugwi wa Real Madrid gutwara igikombe ca UEFA Champions League kigira 10, aho Real Madrid yagiye ku mwaka wa 2002. Angel Di Maria canke Angel Di Maria yitanzwe ku rwego rwo hejuru muri uwo mwaka Real Madrid yatwara ico gikombe. Inyuma yo gufasha Real Madrid gutwara igikombe ca UEFA Champions League kubera umuzi wa Toni Kroos na Tsinda James Rodriguez, Angel Di Maria yahisemo kuva muri Real Madrid. Ivyababaye abafana benshi ba Real Madrid kuko babona ko ari umukinyi abafasha byinshi cyane, kandi ari umukinyi ndasanzwe, ari umukinyi w'umunyempano. Manchester United 2015-2016. Itariki 26 z'ukwa kane 2014 niho Angel Di Maria yaja muri Manchester United, aguze miliyoni 75 z'amayero, miliyoni 15 za bonus yose na yose miliyoni 90 z'amayero. Acaba umukinyi aguze amafaranga menshi mu mateka ya Premier League cyangwa mateka y'imikino yo mu Bwongereza ico gihe. Inyuma yo kugira intango ya saison nziza muri Manchester United, Angel Di Maria yasubira inyuma ku rugero ruteye ubwoba, bituma yicazwa ku ntebe y'abasubira abandi. Maze iyo saison ya 2014-2015 yambi cyane kuri yo kugezaho acava mu rwa Manchester United akaja muri Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Paris Saint-Germain mu Bufaransa 2015-2022. Itariki 6 z'ukwa 2015 niho Angel Di Maria yagwa n'umugwi wa Paris Saint-Germain mu Bufaransa, ayaguze miliyoni 33 z'amayero. Inyuma yo kugira ibihe bibi cyane muri Manchester United yo mu Bwongereza, Angel Di Maria yagize ibihe byiza cyane muri Paris Saint-Germain. Muri saison ya 2017-2018 kubera iza rya Neymar Junior ndetse na Kylian Mbappe muri Paris Saint-Germain, Angel Di Maria yasubiye guca mu bihe bitoroshe kubera kenshi yicazwa ku ntebe y'abasubira abandi. Inyuma y'imvune ya Neymar Junior, Angel Di Maria yaronse umwanya wo gukina ndetse ariyigaragaza cyane. Muri saison ya 2018-2019 kubera kuvunika kwa Edison Cavani, Angel Di Maria yaronse umwanya wo gukina ndetse yitwara neza, bituma itariki 31 z'ukwa 2018 yongeza amasezerano y'imyaka 3 gushika mu 2021. Muri saison zakurikiye y'abasaza 2019-2020, 2020-2021, n'iya 2021-2022, Angel Di Maria canke Angel Di Maria yaronse umwanya wo gukina ndetse anafasha cyane umugwi wa Paris Saint-Germain. Angel Di Maria yavuye mu mugwi wa Paris Saint-Germain nk'umunyamateka canke mu legend, aho yishimiwe bikomeye
n'abafana ba Paris Saint-Germain kubera ivyo yafashije mu myaka 6 yahamaze. Juventus dotire 2022-2023 itariki 8 z'ukwindwi 2022 niho Angelo Di Maria yaja mu mugwi wa Juventus dotire mu Butaliyani aho yagiyemo nk'umukinyi yigenga libre de tout contrat yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Benfica Lisbonne 2023 itariki 9 z'ukwindwi 2023 niho Angelo Di Maria yasubiye mu ikipe ya Benfica Lisbonne inyuma y'imyaka 13 ayivuyemwo aho yasinye amasezerano y'umwaka umwe. Mwiki y'igihugu ya Argentine la Albi Celeste. Angelo Di Maria numwe mu bakinyi berekanye urugero rwiza mu guserukira igihugu ya Argentine ndetse numwe mu bakinyi yafashije cyane mu guserukira igihugu ya Argentine kugera ku rwego mu ashoboye kugerako. Mu mwaka wa 2007 Angelo Di Maria yatumwe ku bakinyi bari munsi y'imyaka 20 Remwe do 20 canke under 20 years. Mu 2008 Angelo Di Maria yatumwe ko ngo azoje gukina amahiganwa ya Olympique yabereye ipeke mu Bushinwa aho Argentine yatwaye iryo higanwa rya amahiganwa ya Olympique mu mupira w'amaguru. Angelo Di Maria yabigizemwo uruhara rukomeye cyane ndetse anatorwa nk'umukinyi yaranze higanwa. Itariki 6 z'ukwindwi 2008 niho Angelo Di Maria yatangwa gutuma ko mu giserukiro cy'igihugu Argentine la Albi Celeste mu mukuru. Itariki 19 2010 yatumwe ko mu bakinyi 23 mu gikombe c'isi cyabereye muri Afrika y'Epfo aho yabaye mu bakinyi 10 batangura mu kibuga. Mu gikombe c'isi cyo mu 2014 Angelo Di Maria yafashije cyane mu guserukira igihugu Argentine maze muri demi final Angelo Di Maria caravunika bituma dakina urukino rwa finale Argentine yaciye itsindwa n'Ubudagi. Benshi mu bakunzi b'umupira w'amaguru na cyane abakunzi b'umupira mu guserukira igihugu Argentine bavuze ko iyo Di Maria mu kibuga Argentine ishobora kuba yari gutahukana ico gikombe cyo mu 2014. Itariki 6 z'ukwa 2015 Angelo Di Maria yatumwe ko mu guserukira igihugu Argentine guhiganirwa igikombe cya Copa America. Ni igikombe gikinirwa n'imigisagara y'igihugu muri Amerika y'Epfo, Amerika Latine. Muri ayo mahiganwa Angelo Di Maria yashikanye Argentine muri finale maze mu minota ya mbere Angelo Di Maria aravunika bituma asohoka hakiri kare maze ikipe ya Argentine itakaza igikombe kuri za penalty nyuma yo kuvana arusa ku bundi. No muri Copa America ya 2016 Angelo Di Maria yavunitse bakiri mu matsinda phase de groupe bituma tabandanya amahiganwa maze ubugira kabiri ikipe ya Argentine isubira gutakaza igikombe kuri za penalty muri finale. Mu gikombe cy'isi cyo mu 2018 Angelo Di Maria yarahamagawe ariko mu gisagara gwa Argentine ntiwarenze igihe 18 gishyira icyanyuma w'ikindi de finale ariko Angelo Di Maria mu bakinyi bigenje neza cyane mu icyo gikombe cy'isi. Muri Copa America mu 2021 Angelo Di Maria yafashije bikomeye mu guserukira igihugu Argentine Albi Celeste gufasha igikombe kuko ari nawe yatsinze igisindo cy'insinzi. Mu kwezi kw'indwi mu 2022 mahiganwa yahuje Common Ball ishami ry'umupira w'amaguru muri Amerika y'Epfo ndetse na UEFA ishami ry'umupira w'amaguru Iburaya bateguye igikombe maze icyo gikombe bakitirira finalisima aho Argentine yatwaye iryo higanwa itsinze Ubutaliyani yatwaye Euro mu 2021 Argentine yatwaye Copa America mu 2021 nyene. Angelo Di Maria aho yagize uruhara rukomeye mw'iyo ntsinzi. Mu gikombe cy'isi cyo mu 2022 niho Argentine yatwaye icyo gikombe aho mu rukino rwa nyuma cyangwa final cyangwa final Angelo Di Maria yigaragaje bikomeye aho yakoresheje penalty iterwa na Lionel Messi ndetse irinjira ndetse anatsinda n'igitsindo nubwo yaciye asohorwa mu kibuga Argentine yavuye itwaye icyo gikombe kuri za penalty. Muri Copa America yo mu 2024 Angelo Di Maria yavuze ko iyo agirana giyo mu guserukira igihugu azoca asezera gukina mu guserukira igihugu Argentine cyangwa gukina les Albi Celeste. Imikinire yiwe cyangwa style doje. Angelo Di Maria n'umukinnyi yeruka cyane kandi akoresha ubuhinga bwinshi mu mikinire yiwe. Nubwo udasanga afite ibiro byinshi cyangwa udasanga akinisha ingufu nyinshi ahubwo akinisha ubuhinga bwinshi. Ashobora guca ku ruhande rw'ibubamfu musatiriza ashobora kuba umiliyeroreye. Angelo Di Maria azwi cyane ku bitego by'amarobing akunze gutsinda abanyezamu ndetse kandi agatanga n'amapasi decisive y'ubwenge cyane. Angelo Di Maria n'umwe mu bakinyi batsindiye ibikombe byinshi bikomeye haba igikombe cy'isi haba UEFA Champions League ndetse haba n'amahiganwa menshi yagiye arakinamwo za Real Madrid La Liga, Paris Saint-Germain Ligue 1. Ubuzima bw'ibanga cyangwa vie privée cyangwa private life.
Angel Di Maria yakundanye na Georgina Cardoso mu 2008 baca bakora ubukwe mu 2011 bafitaniye abana b'abakobwa babiri aribo Mia yavutse itariki 17 z'ukwa gatatu 2013 na Pia yavutse itariki 3 z'ukwa 11 2017. Amamuko y'abavyeyi ba Angel Di Maria ni mu Butaliyani aho Angel Di Maria asanzwe anafise ubwenegihugu bw'Ubutaliyani. Angel Di Maria canke Angel Di Maria ni umwe mu bakinyi bakunze guterwa no kwibwa n'abasuma canke n'abajura aho itariki 14 z'ukwa gatatu 2021 aho yakinira Paris Saint-Germain mu Bufaransa yasohotse mu kibuga inyuma yo kubwirwa yuko imuhiriwe hatewe n'abasuma canke abajura. Ndetse mu 2015 akina muri Manchester United mu Bwongereza naho nyene vyaramushikiye yongera guterwa n'abajura canke abasuma. Angel Di Maria ni umwe mu bakinyi bakomeye ariko badahabwa agaciro cyane adashirwa mu bakinyi beza ibihe byose kandi yagiye avyerekana mu gukinisha ubuhinga buhanitse. Mwakoze kuno mwatwumvirije icyo ndagusaba ni kimwe gusa nimba ushaka kuzoza bamenya amateka y'abakinyi batandukanye kora subscribe canke s'abonner uzoza dukurikirana iminsi yose ndetse ushireko j'aime par exemple na commentaire nabisangiza n'abandi benshi bayibone murakoze.